Haraheze imyaka mikeyi jewe na mama wanje amvyara dufashe urugendo kuko tuba i Bujumbura twarakunda gusubira kwitongo aho twita kwitongo aho twakuriye ahari inzu y'iwacu ahari amatongo hanyuma rero ndibuka yuko uwo munsi twarafashe imodoka hanyuma turaduga duca mw'ibarabara ryo mwijenda ntugende ugumane natwe kugira ngo ushobore kumva ikintu dushaka kwigisha ngaha kugira ngo ushobore kumva icigwa kiri muri ino video hanyuma nawe kumbure ivyo uri kuracamo canke ivyo urimwo sinzi ivyo uri kuracamo ndizera neza yuko ivyo tugomba twishimikiza ngaha bishobora kugufasha mu buzima bwawe kugira ngo ushobore gushika ku iterambere ryawe kugira ngo ushobore gushika ku butunzi wifuza rero nkaba ndaguha ikaze jewe ni Jeff Havyarimana tugomba tuganire nkaba ndaguha ikaze ngaha ni kuziko ucukwega gatebe gatoyi cuza wicare hanyuma wumvirize kino kintu ushaka yuko twavugana kuri uno munsi nizera neza yuko nawe gishobora kugufasha mu buzima bwawe bwa misi yose. Rero turatanguye urugendo turavuye i Bujumbura turaduze mu Buhonga turaduze turashitse mwijenda turamanutse imatana turamanutse turagiye turashitse mu Rutana turashitse mu ntara nziza y'iwacu ya Makamba turabandanije mu ikomini wacu ya Kayogoro turabandanije aho navukiye bita Igatwaro dushitseho murabizi yuko igihe umuntu agiye ahantu bari bamukumbuye ahantu umuntu yaraheruka imyaka myinshi kuko harahera kuvuga uko hahera imyaka myinshi ariko harahera nk'amezi 2 amezi 3 tagiye ko ndibuka yuko twashobora kugendayo turi muri vacances murabizi grand vacances cyane yo twagenda mu kwindwi twatugiye kwimbura cyangwa kuraba ivyo bimbuye ukuntu bingana hanyuma canke no mu kwa kane twaragenda igihe cyose dufunza amashuri twashobora kugenda ko twamara imisi 2 canke 3 canke indwi yose hama twongera tukagaruka bivanye n'ibikorwa twaba dufise ukuntu byaba bingana twarakunda rero kudugana na mama wanje kuko papa wanje seyo yari yabari kurondera kanoti yaba yagiye ku rugendo isafari hanyuma rero tuduze dushitseyo turicara baraduha agatebe dusanga abantu badutegereye ba mama wacu abavyara bacu abasenge dusanga abantu benshi by'ukuri kandi niko byagenda kuko wasanga tubafitiye n'utuzawadi kuvuga amakado canke tuganuke dutandukanye ugasanga mama yabashiriye bare babazi yuko abashiri tuganuke kandi habari n'ukuramukanya murabizi yuko iyo umuntu aduze ruguri wabo kugatumbi wabo baba gukumbuye baba gukunda naho baragiye kuba nk'ahandi barazi yuko baba gukumbuye iyo manke yawe baba yumva hanyuma rero baca basasaga kazi twe tuwita umukazi hari ariko hari abandi bita ikirago ariko ikirago c'est bon umva ni imvugo kw'intara murabizi kw'intara zigenda zitandukana hari igihe imvugo usanga zigenda zitandukana rero turicara hasi barondeye ivyo kurya turafungura turanywa turahaga hanyuma rero tukaca tugenda nko mu mirima tukagenda kuzunguruka tukaraba ukuntu bimeze tukagenda kuraba ivyo bimbuye mu nzu muri stock ahantu byari biri tukagenda tukabiraba hanyuma rero mama ashitseyo yari sanzura twaragenda no kuraba ababanyi tutabonye yaragenda kuraba ababanyi biwe ababanyi bamwe bakuranye murabibona mubibona ukuntu biba bimeze hanyuma rero harageze igihe mu masaha 7:08 kwa twarazinduka cyane tugiye twashika nka saa 3 mugabo uravyumva kuva saa 3 gushika nka saa 7 mama mwazungurutse mwabonye ibintu byinshi mwateye inkuru mwumvise ibintu bitandukanye baba guteye inkuru zabaye mu mibano canke ahubwo ati naka byagenze gutyo umukobwa wiwe urumva iyo uduze ruguru murabizi udukuru two ntitubura udukura bari twishi cyane hanyuma rero ndabona imvura irakuvye ko yanije nari umushoferi wiwe mama
kandi kuva kera kuva nciga mu w'umunani nari umushoferi nakunda kumutwara ku isoko nkuru ya Bujumbura canke ahantu hose yifuza kugenda haba ku rusengero wasanga ari je ndiko ndamutwara kubera muhira wasanga ari je ndiko ndabikora wasanga ari je ndiko ndakora ico gikorwa. Hanyuma rero mbonye imvura ikuvye nkabona nkiyumvira ibarabara ukuntu ryari rimeze n'ukuntu haza kunyerera nca ndamubwira mama ati mama harageze yuko tugenda. Hano rero niyo haza gutangurira ikintu ushaka kubwira. Imvura ikuvye ndamubwira mama mu gutwi ati harageze yuko tugenda rabusezere n'ingoga tugende kubera imvura ikuvye ku musozi kanaka ibiri nk'ibirometero 10 canke ibirometero 15 wabuzi ati mu minota ingana gutya ibidushikiriye. Kwa jewe ibintu vy'imvura nanda bimenyereye kandi murabizi yuko usanzwe uba ruguru ibintu vy'amaklima ubu bimenyereye ubonye imvura ku musozi kanaka uravuga ati mukanyiragwa ngaha kuko waba umaze imyaka myinshi waba ufise iyo experience. Rero mama ndamubwira ati ifoko tugenda kuko nitutagenda ubunyene ya mafuso akamara kuhaca kubera harakunda guca amafuso murabizi bifuso n'ibimodoka binini vyatwara akambaranga hari iwacu akambaranga imyumbati nivyo bidutunze murabizi iriya ntara niyo yamye yimbuka cyane ivyo bitegwa. Hanyuma ndamubwira mama okay ifoko tugenda hamara avuga ati sawa reka tugende. Hanyuma rero by the way imvura ikiratangura kugwa. Hama imvura itanguye kugwa mama arambwira ati oya tumaze turindire imvura imanze guhera kugwa. Ndambwira mama iyi imvura ni nyinshi cyane kandi ukunda yibona turashobora kurara mu gahinga nitutagenda ubunyene kikwiragwa turashobora kurara mu gahinga. Tugenda iri kwiragwa niho imodoka iza kugenda neza tucayire mu nzira kuko izindi modoka zimaze kuhaca cyari kuba ari kibazo. Rero turagenda mu mvura nibuka yuko uwo munsi imvura yaranyagiye irankubita cyane iyumvire uri umushoferi twaragenda nabanzi ahantu hari binogo ahantu hari trop danger ndahazi. Hanyuma ariko turiko turagenda nashobora gusohora umutwe kugira ngo nshobore kubona neza. Hariho n'igihe byashika kugira ngo nshobore kumva neza ikinogo aho kiri nategerezwa kumanuka hasi nkumvirisha amaguru nkakoresha amaguru kugira ngo nshobore kumviriza ikinogo aho kiri kugira ngo nshobore kumenya aho ipine ry'imodoka nza kuritumbereza. Hanyuma rero twaravuye aho hantu turashika ku ikaburimbo hama turashobora kumanuka i Bujumbura. Icyo nshaka kubwira kuri uno munsi n'igiki sinzi ivyo uri kuracamwo mu buzima bwawe, sinzi mu buzima bwawe ingorane woba uri kuracamwo, sinzi mu buzima bwawe canke muri business yawe ivyo uriko uracamwo. Kumbure urashobora kuba ufise ingorane zigera kuri 2 zigera kuri 3. Kumbure urashobora kuba ufise ibintu bimeze nk'ama barriere by'amabiguti. Kumbura urafise inguvu wumva inyuma yawe ziguma zigukwega utabasha kugira ngo ushobore kwa avansa. Nagomba ndakubwire muri izo ngorane nyene naho uri muri izo ngorane gerageza ntuhagarare, gerageza ugume urondera inzira, ugume ubandanya. Jewe uko vyashitse naho hari imvura imbere yanje naragerageje ndabandanya muri ya mvura ndapambana ndagerageza ndashika ku ikaburimbo aho ryari kugira ngo dushobore kubandanya urugendo. Iyo ntiyumvira kugenda muri iyo mvura kumbure twari guhava turara mu gahinga, kumbure imodoka nari gushobora kuyiraza mu gahinga. Murabiza amavoiture ukuntu aba ameze ntabafise traction, hari igihe utabufise n'umuntu ashobora kukwega bigashobora kukuraza mu gahinga. Kandi iyo uraye mu gahinga murabizi yuko umusuma ashobora kukwiba, retroviseur, ashobora kwiba amapine, agashobora kukwiba ibintu byose. Rero sinzi ingorane uriko uracamo kuri uno munsi. Ndabizi yuko urashobora kuba uriko uraca mu ngorane, urashobora kuba uriko uraca mu bintu bigoye, urashobora kuba uriko urabona imbere yawe hari ibintu bimeze nk'imisozi, ariko ntuhagarike, ariko ntuhagarare, ariko ntucike intege. Ugumane ukwizera. Ibihe vyiza biraje, ibihe vy'imvura birashobora guhera hakaza ibihe
vyiza. Kumbure urashobora kuba uri muri business ariko ukabona business yawe ntiriko iravansa. Kumbure urashobora kuba ufise projet kanaka uri kurakora ariko ukabona projet kanaka yawe uri kurakora ntiriko irabandanya nkuko uvyifuza. Canke urashobora kuba ufise ahantu ushaka gushika mu buzima bwawe ariko ukabubona amabariyeri menshi, ukabubona yuko udashobora kuhashika. Ariko nagomba ndakubwire ikintu gikomeye uno munsi: ntuhagarike na gatoyi, ntuhagarikire ngaho, kuko ni wahagarika uzoba uneshejwe, kuko ni wahagarara uzoba uneshejwe. Ariko ni wambare inkomezi nshasha kugira ngo ushobore kubandanya urwo rugendo rwawe. Hanyuma gatoyi ayo magorwa canke izo ngorane uriko uracamwo canke ivyo bibazo uriko uracamwo mukanya birahera. Ni ibintu vy'igihe gitoyi cyane, kuko twarabonye yuko iyo umuntu ariko arakora ikintu gikomeye, ikintu kizomushikana kure, haza ibibazo, mbere ibibazo bikaduka no mu bagenzi bawe hafi, ukabona ibintu bikugwanya, ukabona abavyeyi bariko barakugwanya, ukabona abavukanye bariko barakugwanya. Ariko igihe bariko barakugwanya naho nyene utegerezwa kwambara inkomezi kugira ngo ushobore gushika ku iterambere ryawe, kugira ngo ushobore gushika ku butunzi bwawe. Yari yo message kuri no munsi nashaka yuko dusangira. Ndizera neza yuko ari message ishobora kuba yaguhaye inkomezi, ndizera neza yuko ari message ishobora kuguha motivation nshasha, ndizera neza yuko ari message ishobora kugutera inguvu kugira ngo ushobore kubandanya, kuko ndizera neza yuko intsinzi yawe ije, ndizera neza yuko intsinzi yawe iri ngaho nyene hafi yawe. Bandanya gatoyi, komeza gatoyi, ndizera yuko ugiye gutsinda. Nkaba ndagushimiye cyane kuba wakurikiye ino video aho yatanguriye gushika ngaha tugeze, hanyuma agasanga wumvise yuko ino video ishobora kugufasha. Share this with your brothers and sisters. Hanyuma ntiwibagire kugira subscribe kuri no channel, kuko twamadushira ko video yoshobora kugufasha, twamadushira ko video yoshobora kugutera intege, twamadushira ko video yoshobora kukubera akarorero mu byo urimwo canke yaba ari business urimwo, kugira ngo ushobore gushika ku iterambere ryawe, kugira ngo ushobore gushika ku butunzi bwawe, kugira ngo ushobore kwiteza imbere, uteze imbere umuryango wawe, uteze imbere igihugu uvamwo, wongere uteze imbere na Afrika muri rusange. God bless you. Reka tubonane mu yindi video ikurikira.